Yes, reka tubaramutse inshuti bakunzi ba PITV, tubaramutse mwebwe mwese mudukurikirana, abari mu gihugu, abari hanze y'igihugu. Nimwiriwe, nimwaramutse, bivana naho umuntu wese aherereye. Reka tubashimire mwebwe mwese mudahengeshanya kudutera intege, harabagira subscribe, harabagira like, share na comment. Reka kandi tugusabe wewe ari rya mbere uje ku biganiro vya PITV utaragira subscribe uyigire kugira ngo ibiganiro byose tuhacisha bizohore bigushikira atankomanzi. Kuri mikro muri kumwe na Pacifique Nduwimana. Hanyuma kuri kamera za PITV hari umusore, hari umwigeme. Nizera ko mubabona ko bameze neza, batuje kandi banaberewe. Ariko reka tubakire tubaramutsa duhereye kuri uno musore turakuramukije. Ndabaramukije. Umeze neza? Ego. Aha, reka kandi turamutse n'umujya mwigeme. Namahoro? Namahoro. Mwisanzure. Murakoze. Aho duhereye aho nyene mwitwa gute? Nitwa Muhoza Gloria. Muhoza Gloria. Aha, nta kazina kubuhiza. Ni Muhoza Gloria. Niwe turi kumwe kuri kamera za PITV. Hanyuma mukoruduki bimeze gute? Murubatse bimeze gute? Ndi umunyeshuri niga muri kaminuza kuri Lumière Tangano, campus Mutangano. Hamoya ndacari muto sindubaka. Turakwakiriye kuri Peace International TV. Murakoze. Reka muduhere mikro no musore nakumbure yibwira abakunzi ba PITV izina n'utwo musanzwe mukora mu buzima bwa misi yose. Ego nanje nitwa Nemeye Chris Bell, nkaba ndi umunyeshure muri kaminuza y'u Burundi. Turi kumwe na Muhoza, turi kumwe na Chris Bell. Turabakiriye mwese kuri PITV tugiye kuganira ku biganiro nyene tusanzwe dukora, ibiganiro byo kwiteza imbere. Ariko mbere kumbure yuko ndabibabaza muri hano nk'abantu bari mwishirahamwe. Nubwo kumbure mutabivuze, reka ndabizi ko muri mwishirahamwe. Ahubwo nagire mbaze Chris, mu mwishirahamwe twubake kazoza murangurarirayo ibiki? Ego ndumwe mu bari muri twubake kazoza. Ni ishirahamwe itaharanira inyungu zamafaranga. ASBL. Tukuzo kumva ishirahamwe ridaharanira inyungu za politike. Ni ASBL mu Kirundi. Ego. Hama mu bikuru dukora ni ishirahamwe ryo gushigikira ugwaruka, na cane ugwaruka rutishoboye, rubuzwa kuja ku mashure n'ibintu by'amafaranga, abanyeshure batandukanye, abagendana ubumuga b'abanyeshure. Ego duhagarara cane ku banyeshure. Ego ni kuvuga ko muri kazoza ibintu by'amafaranga nta gaciro mubi, ntimuharanira amafaranga. Ufite amafaranga agira agaciro mu byo uri kurakora. Ibyo uri kurakora nivyo bitanga agaciro k'amafaranga. Ego ni mwebwe muri rongoye canke muri abanywanyi basanzwe? Oya, turabanywanyi basanzwe. Ari witwa Arsène Tusa, ni wari rongoye. Muri Muhoza muri kumwe mwigishira hamwe canke? Egome. Namwe mujejwe y'ibiki ngira muri cegera ca Arsène? Oya, cegera ntiyashoboye kuboneka hano. Ego. Ni tugiye kuganira ku vyerekeranye n'iterambere. Murumva ko muri mwicira hamwe kandi rihimiriza ugwaruka kugira ngo ugwaruka rugire ico gwimariye, rugire aho ruva, rugire naho ruja. Iyo umuntu avuze iterambere ku giti c'umuntu ga Chris, umuntu yumva iki? Kwiteza imbere harimo ubushake bw'iwawe wenyene. Kwiteza imbere nk'ugwaruka, ugwaruka kugira ufashe kwiteza imbere bisaba imbere ya byose ko baraciye ku ntebe y'ishure.
canke ko baba bariko barabona ivyo bariko barigishwa ko bariko barabishira mu ngiro. Ahanini rero ni nko kubacira inzira muri ivyo baba barimwo, mu kumenyera kubikoresha mu buzima bwa misi yose. Mu buzima bwa misi yose ivyo bakora, ivyo biga, ivyo bigishwa bakabishira mu buzima bwabo, haba mu bintu vy'imigambi yabo bashobora kwiyungunganyamwo. Ushobora kumenya kutagira mu bintu bibatesha novuga objectif y'ivyo baba barimwo, na cane cane mu vy'ishure bakaguma bari focus. Ego. Hanyuma muri kumwe na Muhoza, wewe wariteje imbere canke bimeze gute? ntibiraza ariko ndi mu nzira. Yego. Muri izo nyigisho iryo shirahamwe ritanga, nibaza ko uri umwe mu bazumviriza, ni iki kintu zimaze kugufasha mu buzima? Iryo shirahamwe maze kunyigisha ni vyinshi cane mu buzima, nk'abajene dukeneye abantu bangana nkanje canke abansumba bankuriye. Hama icambere kuvyerekeye iterambere byaranyigishije nuvuga gute, kwizera wewe nyine ubwawe cambere imbere yuko wiyumvira ko ugira iterambere. Hama ica kabiri kumenya ibikugize wewe, ivyo ushoboye, ivyo uzi. Mvuze ivyo ushoboye wavuga wibaza ngo ni ibi vy'inguvu guterura ibintu kugira iki. Oya, mvuze ivyo ushoboye nshatse kuvuga nk'ingabire, ikintu ko ushobora gukora umuntu atagwaye amahera ntibiguca intege, ahubwo ikagufasha kuavansa muri ico kintu cawe. Hama ibindi vyanyigishije ni kugira estime de soi, nuko novyita muri iyo ngabire yawe ukabikuza. Ego, murakoze. Kwiteza imbere bihagaze kuki Chris? Kwiteza imbere byoba bihagaze kuki? Bihagaze ku mashure, bihagaze oya, amashure umuntu ayashira imbere kwera arorienta. Hama kwiteza imbere ndabivuze mu gifaransa, nobishira mu ntuza zitatu, co bita auto evaluation, le temps, umwanya, no kuba active. Donc hariho umwanya ni utanga byose, ukaba patient, ugakora ico kintu nkuko yari yavuze Muhoza ati naho kitokuzanira amafaranga ukabandanya ugikora. Byo guca intege utaburi kurabona amafaranga, ariko avec le temps urashobora kubandanya ubikora ivyo bintu, bien sûr wabikunze. Kuba actif, il faut être dynamique mu vyo uriko urakora ukabigumizako. Rero nico bita auto evaluation, ni nko kwisuzuma, yego niko novyita. Ukama usuzuma ibintu vyawe uriko urakora, ko wamubikora ko biriko biratera imbere, ko vyahagaze canke ko biriko birasubira inyuma. Rero la plupart y'abantu ntibagira auto evaluation. Yego, no bicamwe iyo mice. Ego. Hanyuma igihugu muri kino gihe naco nyine ubwacu kiko kirahimiriza urwaruka uko kwiteza imbere mu bikorwa ibi na biriya, kandi nduva ko namwe kumbure muri kumurashigikira igihugu muri iyo nzira. Iyo muri kumurara muri iki gihugu cacu, mubona kwiteza imbere byo biri nko ku rugero rungana gute mwihweje? Ibintu byose ni buke buke. Ubunye amashure ni menshi, habasigaye kwankuraja abo banyeshure kuguma kw'ishure. Umuntu akaraba ivyo bintu byose bibaca intege, bituma adashobora kuguma kw'ishure. Umunyeshure arashobora gutangura umwaka, igice giheze ukabona ntagarutse. No kwibaza rero kubera iki. Hariho ibintu by'uburyo, hariho ubumuga, ingwara,
nukubafasha rero kurengera ivyo byose kubafasha kwiteza imbere ukamenya umwana arashobora kwiyungunganya utuntu hirya no hino ugasanga ariguriye amakaye imbere yo gutangura umwaka ariko iyo adafise icarikara araraba imbere iyo atari kararaba imbere cane abona umengo vyiza ko buguhagarika canke ivyo bintu yariko arakora yiyunganganyamwo ugasanga aciye abibandanya yibagiye rya shure yariko ararondera rero nko muri twaka kazoza ahanini duhimiriza abanyeshure kuguma korienta ibintu vyabo avec iryo shure nyene baba ariko bariga kubankoraja kudaheba imico n'akaranga vy'igihugu byose birimwo mu bituma umuntu ashobora kuguma ari focus ku kintu ariko arakora ego kumbure hariho ugwaruka rutaciye wanashaka ku ntebe y'ishure mugabo nago ruba rwifuza kwiteza imbere mwishirahamwe ntaco mubavuga ko gamuhoza baba bashaka kwiteza imbere mugabo bataciye ku ntebe y'ishure mwishirahamwe ntaco mubafasha mvuze ngo ntacyo tubafasha biragoye kubera ubundi umuntu afasha abo biga kugira nabo bashe kugira aho bashaka gushika petete yaruza akavuga ati je nshaka gushika aha nshaka gushika aha kandi ivyumviro vy'umuntu ivyumvirije kenshi hari usanga ushizemwe effort yiwawe ashaka gushika aho ashaka gushika hama abo nabo bataba barize hari usanga bigoye kubera ubundi ishuri iragufasha kudevelopa vision yawe nico nabivugako hanyuma muri abo banyeshure kumbure bumva izo nyigisho namwe murimwo iyo muriko muraraba urwego bariko babitahuramwo mubona hari ikimaze guhinduka ego cane ego evaluation turayigira cane ego mukabona ko hari abanyeshure babandanije ego muhora murihira benshi amashure ego reka tubatere intege duterere intege iryo shiramwe kumbure ryaje gushigikira no gufasha igihugu mu guteza imbere ugwaruka no gushigikira ugwaruka hanyuma kumbure ku giti cyanyu nta muntu afise ntahavuga ati ciye vraiment kuva inyigisho ndazumva hariho ikintu maze gukora kigaragara abantu bashobora bati iki kintu nagikugisha nakura muri twubaki kazoza banje ndashaka kuvuga gatoyi kuri ico sinovuga ngo ni nk'intahe cane ariko novuga ko ni nka base natanguriyeko ntaraja muri iyo association hari ibintu byinshi ntarinzi byinshi cane hama ari ikindi kintu ntavuze banyigishije ikintu cyo kwiga kujeha umwanya ego cyo kintu je naco narinzi narimeze nk'abandi uvyuka ugenda uvyuka tama programme ari précis y'umunsi ubwa ufise je naco caranyigishije hama ibindi navyo ubundi nanje mbere sinanzi ibintu ushobora gukora muri jewe hamwe novuga ati ikinye nubwo nova mu gatondo gushika mu ijoro ndiko ndayikorana amahoro menshi navyo narinzi ariko plus nagenda ndiga ibintu batwigisha plus nagenda ndavuga ubundi umuntu biragoye ko avuga ngo no musi je ndashovuga ngo ndashoboye ariko uko ugenda uragira evaluation nashaka mbwira aba jeune birakenewe cane ko chaque semaine ugira evaluation ti lundi nakoze ibi mardi nakoze ibi mercredi nakoze ibi biragufasha kubona ibintu ushoboye kandi iyo umaze kubona ibintu ushoboye navyo nyene biragufasha gutera imbere niya vision usanga ukuraronka ama plan yo kwishikako uko novuga hama je nasanzwe nkunda ibintu vy'imishatsi ariko sinavyitaho cane uko kuniye numva tudaho umwanya ibintu dushoboye umva sinavyitaho hama apwe ko nagenda ndiga niko umva navuga ati kananje nze ndagira evaluation ndabivyo nshoboye hama nkagenda ndaga okay naho navuye mbona ko finalement ibintu vyo gusokoza naturel ibintu vyo gusokoza naturel ni vyanje kuko nabona ko ndabikora ntaco bintwaye hari igihe umuntu avuga ati biratwara inguvu umuntu ariko iyo ikintu kigutwara inguvu kiguteza imbere nubwo atamara kikuzanira ica bari vision yiwawe bari don yiwawe foko umuntu ayikorerako ndabona ko hari ivyo nshoboye hama après ndabandanya ko nyene plus umva bagenda banyigisha ibindi plus nayidugirako ego murakoze ubu ku mushatsi
duhamagarira abantu yego twabwira ko mukorera he mubasanga he kugira ngo mubakorere umushatsi. bon nkorera kwa Gaga hair and makeup. Yego nshuti bakunzi ba PITV murabona ko arabishoboye, ni muraba umushatsi usanga ibintu bimeze neza rwose. Hanyuma kuri Chris ntahe garagara ntaco murakora canke mutegekanya gukora kugira ngo izi nyigisho muzishira na application? gushika ubu ndacara umunyeshure. Ego nta kinini novuga ko ndagira, ariko hariho ibiriko birategekanywa muri kazoza. Hama avec iyo association suvuga ko ataco ndakora. abana turereye muri association turabona rofui ni kirimo mu bimpimbara. Yego kumbura tuko turarangiza kino kiganiro, icyo shirahamwe nta umuntu yo kwipfuza kurizamwo canke ni representative bifitiye uruhusha, umuntu yo yipfuza kuza nk'iyo shirahamwe yoza afashire. Yego urashobora kwitanga nk'amaformation amwe amaseminaire antwa nawo uzovayo wamaze kubona ko hariyo bimwe mwari ufise mu mutwe ushobora kubandanya ubiha intege. Yego reka tubashimire Chris ko mwabanye natwe muri kino kiganiro, dushimire na Muhoza ko mwabanye natwe, twizere ko twasubira kubakenera muzotwitaba. Ego reka dushimire bakunzi ba PITV mwese mwabanye natwe muri kino kiganiro. Turizera ko mwaguwe neza, ishirahamwe twubake kazoza. Reka mbere yuko turangiza mutubwira aho rikorera. Kumutangano. Ego bimudukeneye vyiza muca kuri representant legal wacu abasaba tusersene. Ego turabashimiye, turabakengurukiye ko mwabanye natwe. Tuzosubira mu kindi kiganiro, reka tuvuge ngo bye bye.